naho ubuzima bukugoye, naho uri mu bihe bitakoroheye, ugomba kugira umutima ukomeye, ugomba kugira umunezero muri wewe, ugomba guhindura ubuzima bwawe, ugomba kuba icyo ushaka kuba. Ubuzima buragoye, nivyo burakugoye, hari igihe burara ubusa, hari igihe bidakunda ko ushobora kwiga, ariko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Ugomba gukomera ukaba umuntu akomeye cyane, ugomba kuba wowe wahoze wifuza kuba we, kandi utegerezwa kuba ushaka. Nkaba ndabashimiye kuza kandi mukantega amatwi kuri ya channel yanyu Rusido Division Official. Kaze mwese, uwo uri we wese urafise uburenganzira bwo kuza ukicara ukumviriza rino jambo, kuko rishobora guhindura ubuzima bwawe. Waba umwigisha, umushoferi, umurongozi, kuko ubuzima buragoye. Ubuzima ntabwo ari umurongo ugororotse, hari igihe buhinduka. Rero yumvirije n'amajambo mazima muri kino kiganiro, rero tukaba twashatse kubayagira ku bantu babayeho mu buzima bugoye, abantu babayeho mu buzima badashobora kwifasha, na cyane cyane bashobora kuba bafashwa n'abandi, ariko siko bizokwama. Ugomba kumviriza ijambo rikomeye, ijambo ry'ihumure, maze rikagukomeza ku mutima, maze indoto zawe zigaseruka zikaba impamo, ukaba umuntu akomeye, ugakora ibikomeye, ntihagire umuntu n'umwe gusuzugura. My friend, mugenzi, buri muntu wese ku inosi afise ibibazo, buri muntu wese afise umusaraba wiwe, ntabwo uri wenyine mu runo rugendo. Ni urugendo rutoroshe, rutorohera buri muntu wese, na cyane cyane uzokumvirize mu bantu bagize ivyo bagerako, n'abantu baciye mu bintu bikomeye, n'abantu bashoboye kurara ubusa, n'abantu bashoboye kubaho batagira aho barara bakika umusaya. Ariko uyu munsi wowe ushobora kuba uri mu nzu, yego nivyo nta kazi ufise, ariko nari n'amahigwe, kandi uracafise umutima utera, uracafise impwemu z'abazima. Ushobora gufata akanya gatoya, akanya kakaguhindurira ivyiyumviro vyawe vyose, maze ugafata inzira yawe, ugafata icerekezo kizima, kuko buri muntu wese hano ku inosi afise ivyiyumviro bizima, afise ivyiyumviro vyiza vyoshobora kumushikana ku bintu vyinshi. Hari abantu babayeho nabi kubera imvo z'ubupfuvyi, kubera batashoboye kuja ku ntebe y'ishure, kubera ko batagira ababavugira, kubera ko ata abantu babizera, kubera ko ibintu vyinshi bikomeye, kuko agasuzuguro basuzugura, ariko siko bizokwama. Iyo bafashe akanya gatoya bagahindukiza ivyiyumviro vyabo, bashika ku bintu bikomeye, bashika ku bintu bikomeye. Ndabivuze, bashobora kurondera akazi kabo bakagakora, maze babandi bose babasuzugura bakagaruka, bagasubira bakaza bakabasaba. Byose birashoboka. Nawe mugenzi unyumva, iri jambo rikomeye rigomba kukwigisha, rigomba kuguhindurira imitekerereze yawe. Ugomba kugira ico ukora kugira ubone ubuzima bwiza. Ino si biragoye cyane kutagira ico ukora. Kugira ico ukora niryo teka kuri wewe, niyo valeur ugomba kugira, kuko ufise akazi. Ariko ninde azokaguha? Ko abo kaguha abenshi nabo usanga atako bafise, abandi ugasanga barakakwima kuko imvo kanaka. Gerageza my friend, ugire ibindi vyiyumviro bizima. Nshaka yuko abantu mwese munyumva mugomba guhindura ivyiyumviro vyanyu, ubwenge bwanyu bugasubira bukavyuka, bukagaruka mu kibanza kizima kabisa. Ndabivuze, mukagwanya ubukene. Ubukene uko nico kintu kizima, nico kintu kibi gishobora kubaho kigira nabi abantu benshi. Abo bantu bose nababwiye bace mu bintu bikomeye bibi, hari benshi babashije kugerageza, kuko impamvu bagerageje nuko babashije kwiyakira, kandi n'amahitamo yabo. Bahisemo kugerageza, bahisemo gusubira gukora, bahisemo gusubira gukora ivyo batashaka gukora, kandi nubwo bari mu bihe bibi barabishoboye. Uyu munsi nivyo bibanezereye, kandi batanguye ari ibintu bibagoye, ari ibintu bibashaririye, ari ibintu bitabanezereye.
uyu munsi n'ivyo bintu bibakomeza, nubwo vyabagoye byabahinduriye ubuzima. Nawe gerageza, iyo bija hose umunsi umwe uzovyuka ufise ibitekerezo bizima, maze nawe ugira ico ukoze. Uzogitangura, ariko gutangura biragoye, ariko buke buke uzotsinda. Iyo ntsinzi yawe rero niyo izokugira uburi, niyo izokomeza iryo zina ryawe rikandika amateka. Ivyo bintu byose kugira ngo bishoboke, hari ibintu bitatu ngomba kubabwira bishobora kubidufashamwo. Urashobora guhinduka, ico nico ca mbere, kandi guhinduka ntibisaba amafaranga menshi kugira ngo utangure impinduka. Bisaba umutima wiyemeje, umutima wakira, bisaba n'ishaka ryawe, bisaba no kumenya ico ushaka kugerako. Ica kabiri, urazi neza ko ufise imbaraga nyinshi, ufise inguvu nyinshi kurusha uko wewe uvyibwira, kandi wibuke aho wavuye, wibuke ibintu byose wanyuzemo, ibigeragezo byose wanyuzemo, ariko noneho wibaze ati none mbega iki iyo ko ndagishitseko kuko ntoshobora gushika no kukindi. Byose ni imitekerereze yawe, ni imitekerereze yacu, byose birashoboka ntaho utoshika. Ica gatatu, hariho abantu benshi bafise umutima wo gufasha. Rero my friend, ntugatinye usaba ubufasha, ntugatinye kubwira umuntu igitekerezo cawe uko ucumva, kuko niwahora nta muntu azomenya aho gufashiriza. Gerageza nawe ugire usabe ubufasha. Hariho abantu b'umutima bazogufasha, nubwo bazoguha ijambo rimwe ryonyene rigutera intege. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cyo gufasha mu buzima ugahinduka burundu, ukaba umuntu abantu bose batangarira, wavuye ahantu hateye ubwoba. Hari umugabo witwa Thomas Edison yavumbuye itara. Uwo mugabo Edison yavumbuye itara, no kuvuga yakoze inshuro 1000 itara ritaraka. Abantu rero bakamutwenga ati wewe ntacu ushoboye, ati inshuro 1000 atararyaka. Nawe ati eka, ahubwo navumbuye inzira nyinshi, inzira zirenga 1000 zitari zanyazo. N'ubuzima rero niko bumeze. Ubuzima nta mupaka bufise, niko bumeze, niko ubuzima bumeze, buratugora, ariko byose birashoboka. Mureke kwihebura, mureke, kandi ndababwire ntucike intege, ntucike intege. Ndabibabwiye, yego murashobora gucika intege, ariko ugume wiyumvira, ugaruke ku izina ryawe, ni wewe nyene. Fata umwanzuro wo gukomeza, fata umwanzuro wo kwiyubaka. Niyo byoba ari gutangura buke buke, gerageza. Intambwe yawe ni nto, mugabo irafise ahigera. Uteye zibiri zirafise aho zigera. Gerageza rero ufate umwanzuro, ushike kuco ushaka kugerako. Nimba ushaka gusenga usenge, nimba ushaka gutuza utuze, nimba wumva yuko mu buzima ugomba kurira, ufata akanyurire, kuko birahera kandi ubuzima burabandanya. Nta murongo ugororotse bufise, ni challenge, ariko byose birakomeza kandi birakora. Kandi ntukimbira ngo nzotangura uyu munsi. Tangura uyu munsi, ndabikubwiye. Ndabasaba ikintu kimwe, kandi unubutaha muze mukomeze, ntukabikora umunsi umwe wumve kurambiwe. Gerageza, n'ubutaha uzokora kandi bizokunda. Nibitakunda nejo bizokunda. Gira intege, uduze ukuboko, wiyumvire uburi. Ndabashimiye cyane. God bless you. Mwari kumwe na jewe Isidodi Vision Official. Nagasaga tuzosubira umunsi nk'uyu, mu majambo ahumuriza, mu majambo akomeye, amajambo y'ihumure. Bye bye, ciao. Mugire subscribe, mugire share, mugire comment. Ndabasavye muze dutere imbere twese, duhagurukire rimwe. Ciao, bye bye, bisous.